gereza ico gipande kica kiriyongora ku Burundi arico bita bugufi kica kija hariya. Abahanzi barazi yuko ugiye muri Tanzania hariho abarundi bakubita imitigito. Igihugu rero kiba gisigara kingana ku mukizi. Niho rero mu nyuma ababirigi bamaze gushika ntibagiye Ububirigi bwaciye bufatanya u Rwanda n'Uburundi na Kongo. Bacitaga Kongo, Rwanda, Uburundi. Mugabo kapitale yarinde Kinshasa. Mugabo Rwanda, Uburundi kapitale yari ngahe Bujumbura. Ico gihe bayita Usumbura. Mu nyuma rero turatwara mugabo ibihugu vya Afrika bitangura nabyo kwerekana yuko bitegezwa kwikukira Uburundi budasigaye. Ico gihe rero abarundi baca batangura kuraba nabo ingene ibintu vyohinduka. Uwari imbere akaba rero yari umuganwa Rwagasore. Uti kubera Rwagasore urumva yari umwana w'umwami, umwami Mwambutsa ntaco yari afise avuga imbere y'abo babiri, yategereza kuba ndiyo bwana. Hanyuma Rwagasore ariga amashuri mato mato ngaha i Burundi, ariga amashuri yisumbuye mu gihugu c'u Rwanda mw'ishuri ahantu bita Astrida. Astrida ni izina ry'umwamikazi wa Mutwara. Astrida yari izina ry'umwamikazi wa Mutwara. Ubu rero hitwa Ibutare. Noneho mu nyuma Rwagasore aja kwiga mu Bubiligi. Muce kwibuka yuko igihugu i Burundi twatwagwa n'Ababirigi. Ca kimoko navuga wewe ufise inka, Umubirigi yaraza ati zana iyo nka mujane wanje, kagenda igakamirwa umuzungu ari we wayireze ari wawe. Hageze rero kwicuza inyana ntiyagaruka. Abazungu barya ico bita viande de veau. Viande de veau iyo nyana yacibagirwa umuzungu hagaruka nyina gusa. Urumva ko kwari ibintu nk'uko umenga wewe ntiwari warabyaye abana bawe ngo banywa amata. Hanyuma naya ni cawe ubona bayirima batazi igiterwa barima kuko baramura igacita mu Bubiligi. Je narigeze gukubitira mu Bubiligi. Ugiye hariya uvuye Burundi, Ababirigi bakubaza ngo babazanye kafe. Barayikunda cyane, bavuga yuko kafe di Burundi ari karite ya mbere. Rero hanyuma rero mu nyuma Agasore yagiye kwigayo 1952 acagaruka mu 1956. Jewe ico gihe nari mfise umwaka umwe, nari nconka mama. Noneho Rwagasore aje, murumva yuko twatwagwa hamwe na Kongo n'u Rwanda. Hariho guverineri atwara Kongo, yitwa Kongo Leopoldville. Wamenga ni nk'umurima w'umugabo yiswe Leopold, yari umwami w'Ububiligi, Leopoldville. Hanyuma ngaho iwacu naho twebwe twatwagwa n'uwitwa Jean Paul Harowa. Mu Rwanda sindamwibuka. Oya ndabizi u Rwanda n'Uburundi cyitwa ko ari igihugu bavuga Rwanda, Uburundi. Kapitani rero yari ngaho Burundi.
hariho hajya kuri place de l'independance aho umukuru w'igihugu ahafatira amashurwe avuye kuyashyira ku mateka ya Rwagasore hitirirwa umubirigi yitwa Sigler niwe yari visi guverineri agataba ari we atwara Rwanda mu Burundi niwe yaserukira Rwanda mu Burundi hari ikifuza iyo twitwa ko dutwarwa noneho Rwagasore abonye ingene n'abandi bariko bariruka arondera ingene yohava koronka intaye kwikukira abazungu bakatuvako n'ingoma niho rero yacaca igihugu ca Kongo kuko igihugu ca Kongo cikukiye mu gihumbi kimwe amajana 960 catwagwa na Emery Patrice Lumumba uwe Emery Patrice Lumumba ababizi ngo yapfuye urupfu rudasanzwe naho na Rwagasore bamwicishije urusase ubundi ngo bamwicishije urudiye ngo baba baramuturiye mbere mu ngunguru y'amavuta Rwagasore yaca kuraba Emery Patrice Lumumba agiye amutwara kugira ngo arahura ubwenge nawe amenye ingene yoza kurwana ngaha mu Burundi Rwagasore yashitse ngaha niho yahava agira umugambwe bagira umugambwe witwa rero Iprona Union pour la Progression yari kumwe n'abandi batari bake igihumbi kimwe amajana 958 ni ukuvuga yari amaze imyaka 2